bakunzi basangwa twese turiko turumviriza radio Mundi mwaramutse amahoro y'Imana bwakeye neza tugira ngo twumvirize ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ya 16 mu gihe gisanzwe cy'umwaka w'igitigiri kitagaburika kuri kabiri gisoma cambere mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 14 kuva ku karongo ka gatanu kugeza ku 18 abanyamisiri barakurikira abahebreyi ngo bagarure mu buja uruhimbo bikana ni mu gitabo c'ihunguka nyene mu kigabane ca 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu nituririmbo mu intsinziwe n'agatangaza inkuru nziza nayo ni amatayo mwerandi kigabane c'12 kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 42 Yesu aranka guha ibimenyetso by'igitangaza ogwaruka rubi rumucaca. Ibyo dusoma mu gitabo c'ihunguka muri rya misi ngo bamenyeshe umwami wa Misiri yuko abanyisirayeli bahunze umutima wa Farawoni n'abagendanyi biwe bari bafitiye abo bantu uca uracika. Niko kuvuga bati mbega ibyo twagize nibiki kugira tureke ngo Isirayeli igende kandi itazoba ikidukorera. Farawoni rero ateguza igitwazi ciwe, ingabo ziwe zose zirakorana, aca afata ibitwazi vyiza 600 be n'ibitwazi vyose vyo mu Misiri. Umukama aca yirabuza umutima wa Farawoni umwami wa Misiri. Farawoni nawe aca aja mu vyo guhiga abana b'Isirayeli bariko bararondera kuva mu gihugu akaboko bamanitse. Abanyamisiri baca barabakurikirana rero babafatira ku nkombe y'ikiyaga aho bari baciye insago. Abanyisirayeli babonye ko Farawoni yabashikiriye, babonye kandi ko abanyamisiri babakurikiranye, baca bagira ubwoba bwinshi. Baca babwira Musa bati mbe hari imva zari zibuze Imisiri kugira ngo uzane gupfira ngaha mu gahinga? Iciza batugiriye ni ikihe kugira ngo udukure mu Misiri? Ntitwari twabwiye se tukiri mu Misiri tuti twirekere, birahimbaye gukorera abanyamisiri, twopfuma tubakorera hagupfira mu gahinga. Musa arabishura ati reke gutinya, nimugumye umutima, muraza kubona ko umukama aza kubakiza uyu musi. Abo banyamisiri mubona ntabwo muzoba mugisubira kubabona, muzorwanirwa n'umukama kandi mwebwe ntaco muzokora. Umukama abwira Musa ati ni kuki untakambira gutyo? Barira abanyisirayeli kugumya akayira kabo, nayo wewe ramvura ko kuri iyo nkoni uyerekeze ku kiyaga, ikiyaga naco gica gicikamwo kubiri kugira ngo Isirayeli bace mu nzira yumye. Jewe rero nca nirabuza umutima abanyamisiri, maze nabo bace bakurikirana abanyisirayeli mu kiyaga. Gutyo nca ninahazwa kubera Farawoni, ingabo ziwe, ibitwazi vyiwe be n'abantu biwe. Abanyamisiri bazoca bamenya ko ndi umukama, ninahazwe kubera Farawoni, ibitwazi vyiwe be n'abantu biwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Nidushimagize umukama kuko intsinzi yiwe aragahebuza. Nidushimagize umukama kuko intsinzi yiwe aragahebuza. Ngali umukama kuko intsinzi yiwe ari agahebuza, amafarasi n'abayagenderako yarabihonereje mu kiyaga. Nidushimagize umukama kuko intsinzi yiwe aragahebuza. Umukama niwe nkomeza, niwe nohayagiza, yankuye ikuzimu ansubiza ibuntu. Niwe Mana yanje ntamarira, niwe Mana ya data ndayiha. Umukama niwe ntwari mu rugamba, we yitaziriye uwuriho. Nidushimagize umukama kuko intsinzi yiwe aragahebuza. Ibikoresho vya Farawoni yarabikwegakwegeye mu kiyaga, intwaza ngabo ziwe nazo zisoma
wa Nturi mu kiyaga gitukura. Amazi yo mu nyenga arabarengera bibira mw'ibenga. Nidushimagize Umukama kuko intsinzi yiwe aragahebuza. Alleluya, alleluya. Uyu munsi ntidukomantaza imitima yacu ariko nitwumvije y'Umukama. Ijambo ry'Imana dusoma mu nyiranda rwose ya Yezu Kristo twashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi niho rero bamwe mu banditsi no mu bafarizayo basubizayo kwa Yezu bakamubwira bati, mwigisha, twifuza kubona ikimenyetso kivuye iwawe. Nabasubizayo ababwira ati, abantu b'iki gihe babi kandi b'abahakanyi barondera ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi bazohabwa atari ikimenyetso cy'umuhanuzi Yonasi. Nuko Yonasi yamaze mu nda y'ikimizi iminsi 3 n'amajoro 3, niko n'umwana w'umuntu azomara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza abanyani nibo bazohagurukira abantu b'iki gihe bagiye ko babagirize, kuko bobo barisubiye ko kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uruta Yonasi. Ku musanza umwamikazi wo mu bumanuko azohagurukira abantu b'iki gihe agire kabagirize, kuko yahanutse ku mpera z'isi akaza ku butonzi bwa Salomo, kandi hano hari uruta Salomo. Dusanganira inkuru nziza ya Yezu Kristo. Avukanye twumviriza ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, Radio Maria Burundi. Kuzirikane rero, Farahoni amaze gushira amagorwa n'ububabare yatewe n'uko umuhungu we w'imfura nawe nyene yapfuye mu bandi, ntaca adakora kugira ngo agarukane abaja bariko barahunga bagenda iyo bazananye. Emwegaye bahombye, babuze abakozi, no kwiruka kuri babaja b'Isirayeli babagarukane n'ingoga. Ni Imana isa n'iriko irabimurekurira kugira ngo ihave yerekana uburi n'ahazwa bwayo mu buryo busumbirije. Aho ni Imana idadaza umutima wa Farahoni, n'abakirukanga ko uko ashobora kose ngo babaja b'Isirayeli bagaruke. Farahoni ntari bushoboreye kubashikira. Turabona ingene agwa mu mutego wenyene yiteguriye. Egagira shikira abanyisiraheli, sirikare ba Farahoni babakikuze. Emwe barafise ibirwanisho kandi baramenyereye kurwana, ariko ab'Isiraheli bo n'ubusho na buto, nta bigwanisho bifitiye kandi ntiboshoboye no kubikoresha. None bari gushobora gukora iki? Bavukanye twumviriza Radio Maria Burundi bari kubwirizwa kumenya Imana kandi bakayizigira bakayishimira rwose. Bari bamaze ko ibitangaza Imana yakoreye mu Misiri ibiberekeza ko barabonye ingene Imana yabakingiye za nguma 10 zaduka. Bari bamenye Imana, barayibona, mugabo bakabura ukwemera no kuyizigira. Abanyisiraheli rero aribo Bahebreyi, hemwe bakiri mu Misiri siko bemeye rwose Imana, raba nkaho Musa yabashikira kayo. Hemwe cyane cyane uwo baciye bashima kwigumira mu buja bwabo, hako bagira umutima mu kirere nk'uku aya mango, mugabo mukamagira abakiza. Ariko ntibabishanikana bati twari gufuma twigumira mu buja mugabo tukaguma turi bazi ngo hagupfa wozanzana, niko basokuru bavuze. Imana yashikanye Farahoni ngaho kugira ngo yerekane ubuni n'ahazwa bwayo n'ubukuru bwayo mu makungu yose. Handitse ngo ab'Isirayeli baratuza akaborogo batakambira Imana, barahaba dodomba, ariko umengo ntibisusa
ko batuza akaborogo batakambira Imana ariko kibatarindiriye kwibishura baragowe amabi cyo gituma hava rero n'imiburiburi bakerekeza amaso ku Mukama warumva amaborogo yabo nayo batavuze nyene arumva kamo batura Abisirayeli gayemwe barindiriwe n'urupfu imbere y'ico kiyaga batari busukemwo none rero Imana tugira no ko batari busubire mu Misiri ngo basubire iyo bazananye nyene bitangaje kubona ukwemera kwa Musa igihugu cyo kitemera Musa ntahinyuka mu kwemera kwiwe kuko abona nk'ibitaboneka arazi ko Imana igiye gukora nihagira ati ntimutinye n'ijambo rihambaye Umukama agiye Musa ngo arishikirize igihugu ciwe arumva gahimbagwa n'iryo jambo ngo ntimutinye kugira urukundo rw'Imana emwe nka Musa ntabwo bagira n'igihugu ko bayuko naho kirinje kiri hagati y'ikiyaga n'ingabo za Faraoni zicimirije zicirukako ntimutinye guma nga Imana igira ibakize uyu munsi irabagirira ibitangaza abanyamisiri mubona namwe muzosubira kubona marabarwanira namwe nimwitekanire mutekereze ico Paulo merana azovuga agira ati ko Imana iturwanira niho turwanya ibarwa ry'Abaromani mu kigabane c'8 ku murongo wa 31 bakunzi basangwa kwa Radio Maria Burundi Imana yari kumwe n'abana b'Isiraheli nawe Faraoni nk'umuriro wanyakanganye n'ivyatsi bidomese emwe apfa muhanya n'ingabo ziwe y'Amana y'ingabo y'Amana ikomeye iri kumwe n'igihugu cayo n'ayabansi basome nturi mu kiyaga ntimuzosubira kubabona ese ingene bihimbaye kumenya Imana nk'iyo ikiza Imana idugira ikigiza y'abansi bacu mbese tani yoshobora iki iyi si yoshobora iki ku muntu acungerewe n'Imana imukingira igihugu c'Imana kiri mu ruhagarara twabivuze ariko kuri Musaho arabona yuko haza kubibitanga Musa arazi kurukiza ruva ku Mana arategera ubukuru bw'Imana agahaba akayegera yitakambira niho rero Imana imubwiye iti bwira abana b'Isiraheli batembere ku rugendo bagende kugenda kuja mu rugendo bati mbega mugomba tuje hehe ku kiyaga kiri imbere yacu tukigwemwo ko Faraoni tutari gusubiza amaguru inyuma atwimirije atwimagije gutambuka mugende hari igihe cyo gutekana no gutekereza ubu rero hakaba igihe cyo kuja ku rugendo nyene Imana ishaka yuko tubigamburukira muri byose nizo kwigiza ya magorwa yose aduhanze tubwizo tambuka turi kumwe n'Umukama Imana ikabwira Musa iti kiriza uko kuboko kwawe iyo nkoni uyerekeze hejuru y'ikiyaga kiracikamo inzira y'umutse ni ya nkoni y'urubanza tubivuga uko yuguruye inzira y'uruza inzira y'ukurokoka ku gihugu c'Imana n'inzira y'agatangaza inzira iducana mu rupfu tugatabaruka Abisirayeli yo bijana muri iyo nzira bo nyene bari gutwarwa bagasoma nturi kumwe n'abanyamisiri ariko ni Imana yabashiriye inzira ibacana mu rupfu bagaja bukari bazima nuko Imana ikora barashobora guca muri ya nzira badatinya uko ikirenge muri ayo amazi akigigwayo habaye nk'impome zibiri Isiraheli karengana ni Imana iri kwirayirokora urukiza kuri Isiraheli ruhindutse nk'urupfu kuri Faraoni n'ingabo ziwe rero bwa bubasha bw'abiyisi burasanzaguritse ingene bihimbaye kumenya ko Imana ikorana natwe kandi igendana natwe kumwe mu rugendo ngaha kw'isi Imana yaciriye inzira abahebreyi bariko barahunguka ntibari buyirondere bonyene nibayigenderemwo nico gihambaye aha muri iyi si natwe abakunzi basangwa kwa Radio Maria Burundi turi mu nzira mu rugendo kumwe n'Imana dukurikira Imana byo bisa birahagije birabaye Imana irabona amagorwa duhanze ikayadukinga ikayaduza isutsa abanyamisiri mu muzimagiza ikabica nuko natwe dukingira umwansi shetani nayo inkuru nziza y'uyu munsi g'abakunzi basangwa kwa Radio Maria Burundi twumvise abo bafarizayo n'abandi banditsi baza kwa Yezu basaba ikimenyetso ngo tugomba tugirire ikimenyetso kivuye iwawe ariko turabizi barakora ibitangaza ngo iduhuma amaso ahiri mw'ijuru ngo hemere ku nkoni ku nguvu ntirikabe
Imana ntishaka yuko abantu bahumisha amaso ububasha n'ubukuru bwayo bayemere. Yesu ati kuri urugwaruka rubi rw'abacumuzi rw'intumva nk'ibiharage, emwe nta kimenyetso ndabaha ndetse cayo nasi umuhanuzi yahanuye abanyaniniva bakigaya bakahinduka. Niniva cari igisagara c'abapagani baremeye ijambo ry'umuhanuzi avuye muri Israheli. None Yesu nawe mwizuka ryiwe ikimenyetso ntitubikekereze tukirose muri Yonasi. Yesu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'iyi si. Ikimenyetso ngicara kiduhaye no kumenya kukiraba no kugitegera tugahinduka natwe. Ikimenyetso Imana iduhaye rero n'ubwo rupfu n'izuka vy'umukama, ariko kandi tukamenya ko ikindi kimenyetso ari uko guhinduka kw'abapagani gukwirikiye. Kuri ryabanga ryose rya Pasika twama tuninahaza uko duhereza inkuka nyeranda y'Ukaristiya n'ikimenyetso gikuru ntarenga ntarutwa. Aturugwaruka rero rw'intemera, urugwaruka rw'abacumuzi. Yesu ati ku munsi w'urubanza abanyaniniva bazorucira urubanza, bazoruhagurukira. Hanyuma ikindi kimenyetso Yesu aduhaye ni wa mwamikazi w'Isaba, muri Ethiopia, muri Abisiniya, muri Afrika iwacu nyene. Yahagurutse ku nkika agira urugendo rurerure arumviza no gutangarira ubwitozi bw'umwami Salomo. None kuri twebwe natwe hagati yacu hari uruta Salomo, hari uruta Yonasi, turavyumvise. Tumenye ku isi yacu yuzuye ibimenyetso z'Imana, ibidushikira mu buzima byose hari ibimenyetso by'Imana. Imana irakora muri iyi si. Ibanga rya Pasika rigashishikara kuranguka gushika imyaka iherengetere. Imana iraduha ibimenyetso bagenzi, irakora ibitangaza, iri kumwe natwe. Rero bagenzi bakunze hangwa kwa Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, niturabe tubone neza, tugira indabo nshasha, tumenyetso z'Imana kwiri kumwe natwe, n'utumenyetso kumure rimwe duto ariko tutwigisha ku muntu abona kandi afise ukwemera Imana. Igihe dusenga ku mugoroba tuvuga amashemezo y'Eklezia cyangwa igisabisho cyo ku mugoroba gisanzwe, nitumenye gusoma mu buzima bwacu mu byadushikiye byose izo menyetso Imana iduha itubunira urugohe. Tugira umunsi mwiza twese twirirwa n'umukama rero ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.